sawa uyu munsi dushaka kuvugana ibintu umuntu ashobora kwinvestisamo canke gushiramo umwete wo kuvyiga kubimenya canke kubitahura. Turavuga ibijanye vy'imbuga ngurukanabumenyi abantu dusanzwe dukoresha, turavuga ibijanye n'andi ma logiciel umuntu ashobora gukoresha. Turaza kuyaga vyinshi muri ino video y'iminota idashika 5 gusa, aho tuza kuvugana ku bijanye n'ivyo umuntu ashobora gukora canke ashobora gushiramwo inguvu canke uburyo bw'amafaranga kugira avyige canke abimenye, haba no kuja kuri YouTube kugira bishobore kumutunga we ubwiwe, bishobora kumuha akazi, bishobora kumutunga canke kumuha akazi canke kumwinjiriza source of revenue. Ni vyinshi tuza kuyaga. Rero mukomeze mugira subscribe, mugira sabone, commentaire, mushinga ku bagenzi banyu. Iyi video ni iminota 5 ariko ufata umwanya wo kuyiraba neza witonze kuko tuza kuvugana ibintu vyinshi kandi vy'ingirakamaro. Ndiko ndababwira ibintu nk'ivyo, novuga yuko telefone zacu ari ingirakamaro canke amamashini dukoresha tukavuga ama ordinateur. Hama tuzovugana ibijanye n'inzira zitanu ugomba gufata uje muri business. Donc ikintu ca mbere tuzoba tuvugana uno munsi rero ni ibijanye n'imbuga ngurukanabumenyi. Ni kimwe mu bintu umuntu ashobora kwiga akamenya bikabasha kumutunga, kumubyaza n'umusaruro, kandi ni ikintu umuntu ashobora gukora ari kumwe n'abandi bantu canke ni ikintu ashobora gukora aho ariho hose, ari muhira. Ni ikintu ashobora gukora afise akandi kazi ashobora kuba ariko arakora. Imbuga ngurukanabumenyi ni ikintu ushobora gukora kikakwinjiriza igihe wacubatse neza, ufise abantu benshi gukurikirana, ufise communauté nini cane igukurikirana, haba ku masitati ya WhatsApp, ku Facebook, Instagram canke ku mafoto ushobora gupostinga. Hari amaentreprise menshi arondera abantu bakora publicité, abantu benshi baba bashaka ko bakora publicité. Rero igihe wubatse urubuga rwawe neza ukarushushanya neza nkuko tuba tuvyifuza canke ko umukiriya aba avyifuza, ico gihe urashobora kugufasha ukaguhemba. Uburyo woronka umusaruro rero, ico tuba tuvugana ko ica mbere kubaka imbuga zawe neza. Ubaka imbuga zawe neza kuko ntubaka urubuga rwawe neza bizogufasha. Akarorero tugatura akarorero k'imbuga zimwe tuzirako akarorero uje nko kuri Facebook wandike Idil Market. Uje kuri Facebook wandike Idil Market. Idil Market murabona, hama utogana suivre kugira uzokamura ivyo bama bashikiriza, ukiraba bakoya ko ari agence spécialisée ibintu vya conception web. Aha imbere murabona yuko mfise ibintu bibiri, ndafise logo, ndafise na couverture. Murabona kuri couverture haba hariko ibintu bakora. Umanutse munsi hariho icyo twita page, kategori yayo ni agence de réseaux sociaux. Irafise intro ivyo bakora ibigize. Murabona hariho email canke site. Murabona amafoto. Ni vyiza ko ufise amafoto meza. Reka turonde urubuga rwitwa ku rubuga magazine, nagomba nako hejuru rufise couverture na logo, muzokuraba neza. Rufise abantu bakurikirana 47,000. Hariyo bitwa menyekanisha agence ifise abantu 9,700, naho nyabona ko ifise couverture na logo. Hariyo bitwa menya hub space ifise abantu 1,300, ubona ko ifise couverture na logo, we ariko logo yiwe yanyenevyo. Turabe ibyo nibyo nakunda babwira rero. Icya kabiri tuvuge kuri ChatGPT. ChatGPT nanye ni ikindi kintu gishobora kuguhemba aho uri hose, haba muhira haba ku kazi, aho uri hose. Icyo bisaba gusa ni kwiga uburyo uyikoresha. ChatGPT ushobora kumenya kwandika ibitabo, ushobora kumenya gukora icyo twita ama contenu yo ku réseaux sociaux, ushobora kwiga kumenya uburyo bakora ama design uciye kuri ChatGPT. Ni gusura yibaza ibyo ukeneye nayo ikagusubiza. Si uzayigusubiza a 100% ariko iragusubiza ku rugero rwayo. ChatGPT umuntu wese akwiye kuyikoresha, umuntu wese akwiye kuyiga kuko ubwo yashobora kugufasha. ChatGPT batayizi novuga ko ari intelligence artificielle, ni nk'ubwenge karemano. Iyo foto mubona ni foto nakoze
iciye muri ChatGPT. Iyo foto mubona ntabwo ari amafoto abantu bafotoye, ushobora gukora amafoto ukayakora muri cadre. Iyi foto mubona y'uwo mwana ni ifoto yakozwe muri ChatGPT. Murakoze kudukurikirana, mukomeze mugira subscribe, share cyangwa commentaire, mukurikirana ibiganiro byacu. Ubutaha tuzozanira ibindi biganiro biryoshye cyane, mukomeze kudukurikirana.